Uyu musi nabateguriye ibintu by'ingenzi bitatu aho tuzakuganirira hamwe ibintu bitatu atari byiza kubitanga ibice 100%. Ikintu ca mbere ni ukugira neza. Mu Kirundi uraza gutahura yuko ari kugira nabi, kugira ishari cyangwa inzigo. Oya, kugira neza ukarenza urugero si byiza. Akarorero, ibuji twese turayizi, iyo ukayatsa iratanga umuco hakabona, ariko uko itanga umuco ni nako izima. Nawe ushobora kuba umugwaneza incuro 100% uko ugira neza, ariko utakaza ubushobozi bwo kugira neza. Iyo babantu uri kuragira neza baguteye umugongo urazima. Si byiza kuba umugwaneza incuro 100%. N'ubu buryo uri mu rukundo, turyamane ego, dusohokane ego, mamahera ego, koriki ego, ukaba umugwaneza kubera yuko utipfuza kubabaza umuntu. Ico gihe bikangiriza umubano wawe n'ubundi kubera yuko watanze ubugwaneza, wabaye mwiza incuro 100%. Biza rero yuko biga kuvuga oya igihe bikwiriye. Iyo ubona witeguriye gukora iciza mu gihe cyacu, gikore. Mugabo ntube fragile yuko buri umwe wese akugira tanga amahera n'ayatari kwawe ukayatanga bikagushira muri risi, kubera yuko ufise ubwoba bwo kuvuga oya ngo uraza gutakaza uwo mukundanye. Buri kimwe cyose ukavuga ego, ariko kuvuga uko ego bikarangira wa wundi aguhemukiye, bikagushira mu kaga k'ubuzima bwawe. Ikindi kintu kigira kabiri ni icizere, confiance. Ntabwo wopima uburebure bw'ikinogo ukoresheje amaguru abiri. Oya, kubera yuko woca ukimanukamo. Ari nayo mpamvu udakwiye guha icizere umwana w'umuntu. Na Bibiliya yarabivuze ngo uwizera umwana w'umuntu aravuwe, kubera yuko iyo watanga icizere cyawe ku mwana w'umuntu ukakimuha 100%, iyo aguhemukiye mu buzima, ubuzima buca bugutera umugongo, ukaba uriyase kugeza ku rugero rwaho bwo kumva ngo kwiyaka ubuzima. Si byiza gutanga icizere cyawe 100% ku mwana w'umuntu. Ikigira gatatu ni urukundo. Gukunda umuntu kurusha uko bikunda si byiza, kubera yuko uwo iyo umukunze ukarenza akagutera umugongo, nawe ubuzima bugutera umugongo, kugeza naho uyu munsi uzawumva mu kibano umukobwa runaka yiyahuye kubera yahemukiwe mu rukundo, umuhungu runaka yiyahuye kubera yahemukiwe mu rukundo. Mugenzi, si byiza yuko utanga urukundo, uha umutima wawe umuntu kugera ibice 100%. Kunda umuntu n'ubugwaneza mu buryo bwiza. Goba uri mushasha uca kuri igicano ukaba ufise ikintu runaka udashobora gutanga nawe ku rugezo rw'ibice 100%, ntukekeranye no kuma muri commentaire, ntukekeranye no gukora like, ntukekeranye no gukora subscribe kuri ako kamenyetso k'umutuku aho hepfo. Ndabashimire, ndabakengurukire muko bisanzwe kuri micro Elise Venal. Nale ni à gauche ni à droite, à lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.